zamuhera ubuntu kuba kw'isoko y'amazi y'ubugingo budashira. Aya makuru ni meza. Ufite inyota wese zamuhera ubuntu kuba kw'isoko y'amazi y'ubugingo budashira. Ufite inyota wese zamuhera Imana ishime ubuntu kuba kw'isoko y'amazi y'ubugingo budashira.
maajabu. Haleluya. Siwezi kuyaeleza, tukuza Mungu roho yangu. Usisahau aliyotenda, ametenda maajabu. Siwezi kuyaeleza, tukuza Mungu roho yangu. Usisahau aliyotenda, ametenda maajabu. Siwezi kueleza, tukuza Mungu roho yangu. Usisahau aliyotenda, ametenda maajabu. Siwezi kueleza, tukuza Mungu roho yangu. Usisahau aliyotenda, ametenda maajabu. Siwezi kueleza, tukuza Mungu roho yangu. Usisahau aliyotenda, ametenda maajabu. Siwezi kueleza. Siku zote za maisha yangu nitaimba sifa zako Mungu wangu, umetenda maajabu. Sitachoka kamwe kuinua jina lako, wewe ni Mungu siku zote. Umekuwa mwamba imara wa maisha yangu, nami nitaimba sifa zako. Wewe ni ngao yangu siku zote, sitaogopa kitu chochote. Nitainua jina lako kati ya umati wa watu, nitaimba milele sifa zako. Wewe ni Mungu asiyeshindwa siku zote. Nitainua jina lako Yesu, nitainua jina lako kati ya umati wa watu, nitaimba milele sifa zako. Wewe ni Mungu asiyeshindwa siku zote. Nitainua jina lako Yesu, tukuza Mungu
ibibazo tukabibona ibitariho tukagendera mu butsinzi amahoro Yesu atanga aduha kurega ibibazo tukabibona ibitariho tukagendera mu butsinzi amahoro Yesu atanga ibibazo
hanze agenzamo n'abantu bafashe mikorofone areta ikaba izo bishiri twese hano ni kwa data. Ndashima Imana yuko abantu ziri Imana yongeye kutubonera umwanya wo kuyiramya no kuyihimbaza. Wikubita Imana amashyi. Ibi perezida yawuzuza tunashimira werize mutuzi, tunashimira werize ko yaduhaye kino cicaro tugakorera Imana. Imana yabwe icubahiro. Ndashimana kuma ashimwa 3 niba twongeza samba niba tukongeza ndongera profite kuri pastor Sunzu ni magara ntakibazo umwanya biroshe. Ndashimana ko Imana yangaruye YouTube channel. YouTube channel ejo bundi yagaruka nyuma y'abantu 600 ni ubutunzi. Gufata umurimo wawe cyangwa inzu yawe akayikuyiba ni ikibazo gikomeye. Iyo umuntu ashima YouTube channel rero ni umurima w'iki gihe. Kuba Imana yangaruye akarima kanje na madamu wanje n'umwana wanje witwa Jevoni akompanya ntabwo icumi. Irindi shimwe ndashimana yuko nabyaye nja ku bitaro, nagiye ku bitaro saa 8 z'ijoro ari amasaha mabi. Nta muntu utabaza, nta muntu wahamagara, uzi ugenda ufite kwiheba kwinshi. Ninjira na kwiheba kwinshi ngarukana amashimwe. Ndashima Imana yuko tukihumeka umwuka w'abazima. Inyotewe Yesu Kristo. Ari umuntu wari kuri Instagram ngo muramukoze ngo maze imyaka 18 mutagera mu nzu y'Imana. Hano hanze turabapote ku social media abaposo ndamwatuza mwarambe bya fosikoye none niba twogeza sava Imana ibamugisha. Barasifiwe. Reka basabe bicare tuge kumva ijambo ry'Imana. Barasifiwe.
Thank you.